kuja mu matora yo mu 2015 bari hamwe ico nico catumye imigambwe n'amashirahamwe ya politike atavuga rumwe n'ubutegetsi asohora itangazo kuri uyu wa kane. Iryo tangazo rikaba ryatewe ko igikumu n'imigambwe hamwe n'amashirahamwe ya politike agera ku 8. Yohani Minani arongoye umugambwe wa Frodebu-Nyakuri avuga ko abo bose bashaka ko ibintu bihinduka boja hamwe. Dushaka ko intwari hinduka, dushaka kuja mu matora turi dufise list imwe, urutonde rumwe mu nama mpanuzwa jambo no mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka n'umukandida umwe no kuvuga umuntu azoduserukira mu kuba umukuru w'igihugu. Twese aho tuvuga cyo kimwe kumbure ko tuzohura kandi turaganira. Twebwe tuvuga tuti seni niba bibinaniye ko idohora mu minwe y'umugambo uri ku butegetsi n'ibigikoresho cyabo, ivyiza nuko yo tanga imihoho ikagenda. Rwasa mukuru w'ishami rya FNL amenyesha ko Uburundi bukeneye kuvuka ubugira kabiri. Ivyo navyo ngo bizoshoboka ari uko bashize inguvu hamwe. Kurya abakoroni bacinyije Uburundi abantu bose kimoko kikabashegesha amashiku na bya bindi ngo zana amagiza n'amasoro byose. Burya nicyo cyatumye abantu bavuga bati reka turabe yuko two kwiganzuriye intwari. Uyu munsi murabona ikumira riri mu gihugu, murabona agasuzuguro abantu bagirirwa, murabona ukuntu ibiturire umenga nibo baye umugenzo w'ubutegetsi n'ayandi maroregwa. Ivyo vyose bisaba yuko ingufu zacu tuzishira hamwe. Abatege ko mukuru ugo gwandiko bahamagarira abo bose bipfuza ko ibintu byo hinduka kwifatanya nabo. Ngo ni mu ntumbero yo kuzoronsa igihugu inzego aho intwaro rusangi itoba nk'icivugo mugabo yoba ingendo yo mu buzima bwa misi yose.